ibirori vy'inkuka y'imisa yo gukengurukira Imana ku ngabire y'umusaserdoti mushasha baherutse kuronswa Patiri Claver Kanani kuri Paroisse Gisozi iri muri komine Gisozi intara ya Mwaro, asanzwe avuka ku mutumba ukukira igisata ca Musivya muri iyo Paroisse nyene Sikirisare mu rurimi rw'igifaransa. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana Patiri yatanze yasavye uwo aheruka kwatigwa muri ayo mabanga kugendera iryo banga, nayo abakristu akaba yabasavye kumusabira kuko iryo banga ritoroshe. Sivyo imbeshere twese tuzohanga amaso umusaserdoti wacu twumviza amajambo amuva mu kanwa, ariko nzoyamwitiriye tuzoze ko cane ari mutima mweranda ariko aramwosha kuko azomuyobora. Arungitse kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama, ni twebwe arungitswemo rero duhimbagwe, ariko tugume tumusabira. Ntibihereye ngaha gusa uyu munsi, kuko uyu munsi aranezerewe kandi yuzuye umutima mweranda, nawe turanezerewe tuzuye umutima mweranda, ariko ejo urashobora gusanga atsitaye kubera kuvura ubwo ruhumye rw'umutima n'umuganga. Urashobora gusanga ariko aravura yicumise urushinge muga ntacaheba ico gikorwa. Nawe rero uramana izo ngoga, naho tuzokugora uragumiza ngoga, ntuzoce wihebura ngo tukivaye, uragumizako kandi ugendera ibanga. Imisi warirondeye urayizi, uraca no kwiharura, mugabo iyo mukama azoguha kurirangura gushika uje kuronka impembo mu ijuru ntayozi. Uragumako rero gushika uwo munsi nyene mukama ubwira ati godoka uzi wanje, nazo uzogusabira kandi tuzoguhanura uduhanuje, nawe uraduhanura tuguhanuje muri urugendo rw'imagiriranire. Umuntu araruha kuko ni urugamba, mugabo arushe ntacata ikivi, araruhuka kugira ngo abandanye. Urashobora guhura n'ibigumye nkaburyo uri kwarima ahura n'ahagumye, araruhuka mugabo azohaca hahera ko afise inguvu. Nawe ntuzoshika inkokora, uragumya izo nguvu utanguranye. Utumenyeshe umwaka w'umukama, utubohore imitego ya shitani n'injyasa kamwe n'ikigongwe, utugaburire kugira ngo dukomere muri rya sakramento ry'Ukaristiya, utugaburire mu twigisha ijambo ry'Imana, uzobironkera impera mu ijuru. Duhimbagwe abavukanye twese, dusabiranire, dukenguruke kandi twame tunamukeza. Mwebwe abubatse murabizi, muri babiri ubwa mbere, mugabo Imana ikabateye iyo teka, ikabaha ibibondo, mukabandanya mugira hamwe neza muri ivyo bibondo. Iyo umwe agwaye canke arushe, uwundi agashusha amazi akamukanda, ni vyiza. Kandi Patiri ashobora kuza ari wenyene no mw'iparuwasi ugasanga uwo babana sihari, ugasanga ari ku butumwa yiregesheje umunsi wose, agataha n'itiro ntarironke kubwo buruhe. Igihe cyose rero tuzazi ko turamubona cyangwa tutanamubona, tujye turamusabira kandi twibuka no kumukeza. Naho amaze umunsi umwe muri iryo banga canke indwi imwe, tujye turamusabira dukengurukira Imana kuko azorerambiyemo. Kujya mukezanya mu ngo zanyu, ari umwana yakoze neza mukamukeza ukamushimira, kandi umwana umushimiye acagira ingufu. None natwe turashimira Imana kutazoye kwadukorera, kadushimira Imana vy'umusaserdoti wese azoye kwa dusabiranira, gutyo ruzogira ingufu. Kanani murabona ko akina muto, mugabo arashoboye vyinshi, aracabangutse kandi aracafise inyota yo gukorera umukama, kandi azoyigumana. Twirindire kuzohava tumuremera canke ngo duhave tumutuma akanyamuneza tugabe ibisongo vyeranda atagumana.
tumusabire ariko kandi tunamukeze. Turahiriwe rero tubikore kandi twiziye nk'umutima mweranda aribo bitwoshe. Tubandanye dusabirana dukenguruka Imana uko turirimba izo ndirimbo z'akanyamuneza, tuzobe tuziririmba tumusabira ariko kandi uwo mutima mweranda azamuyobora natwe akatuyobora, tuzoheze twigine izo nziza z'ijuru. Akanyamuneza tuko turishikina ngaha uyu munsi tuzosaba Imana basangire mu ijuru, turonka ya nzimano y'umwagazi ubwayo bw'Imana, duheze twihwezemo na batatu bweranda mu kanyamuneza tukunabiranda bose. Amen. Daniel Dekigeme arongoye igisata ca Musivya avuga ko arakanyamuneza kadasanzwe kuri ico gisata kuko ari n'ubwa mbere baronse umusaseredoti w'imvukira. Ivyo navyo bikazotuma ico gisata gitera imbere mu vy'iyobokamana. Akanyamuneza dufise uno munsi n'intangere kwiteka Imana yaduteye kuva n'ubwa mbere turonse umusaseredoti muri kino gisata ca Musivya. Twizigiye mbere n'ivyo yahora dufasha atarabushikira uho ko azorenzaho rwose. Iki gisata ca Musivya rero kiragize intambwe idasanzwe kuko ari ubwa mbere tuvukishije umusaseredoti yihebeye Imana ngaha muri kino gisata. Tukaba musanzwe muzi akamaro k'umusaseredoti. Imana iduhaye agakorera mu maparuwase ya hafi, tuzomwikorako muri vyinshi ndetse nawe nyene tutarinze kumurondera azotwitaho rwose. Uwo arongoye ico gisata abandanya avuga ko no mu yindi myaka bizeye ko bazoshobora kuronka n'urundi rwaruka ruhurumbira ivy'iyobokamana. Turavye n'akanyamuneza kahabaye, ndabona urwaruka rwari ngaha nago nyene ko ruhakuye icigwa. Twizigire rwose ku wundi mwaka ko tuzoba dufise abadiyakoni canke abafaratiri. Patiri Claver Kanani arashimira Imana kwiteka yamuteye ndetse n'abamushigikiye muri urwo rugendo kuko ngo ntigwari rworoshe. Kuri uno munsi uri hejuru ku igenekerezo rya 3 Myandagaro 2024 kuri jewe n'umunsi udasanzwe aho naramutse nkengurukira Imana kuri iryo teka ridasanzwe yanteye ku ngabirano y'ubusaseredoti busuku yasangije n'umwana wayo Yezu Kristo. Nakanyamuneza rero umuntu agashikiriye atobora guhimbagwa kuko n'urugendo rutari ruto kuva umuntu avutse agakura agatangura amashure mato mato akabandanya n'ayisumbuye mbere agashikira ni seminari nkuru iri imyaka 9 ibaye mike. Urumva ko ari urugendo rutari ruto. Niteka rero umukama yanteye kuko niwe yashoboye kumpa ubukomezi muri urwo rugendo rwose. No gukengurukira iyo Mana rero serukundo itanga ititangira itama kandi igatora idatoranije. Ingabirano y'ubusaseredoti umuntu ntayironka kubera amagara canke ubukomezi bwiwe, ariko nyabuna ni umukama atora uwo yishakiye akamutonesha agaheza kandi akamuhunda ingabira n'abakeneye kugira ngo igikorwa amuhamagariye ashobore kukirangura. None rero iyo Mana ubukengurutsi bwacu nibwo tuyerekeza ko, ariko kandi niyo duheza tukishimikiza ibisabisho byacu nivyo tuyerekeza kugira ngo idushigikire idushikirize idushoboze ibanga ibiduhamagariye. Ibanga mbere ryari ryanteye ubwoba, ndavuga nti sinorishobora, mugabe iyo Mana rukundo yaheze iranyereka iramperekeza iramenyesha yuko by'ukuri nibyo nibaza ko noba nshoboye atari je no vyishoboza, gutyo irantora impamagarira iri banga ry'ubusaseredoti inyuma y'imyaka ingana ukuraho. Hariho imyaka 2 natakaje kubera yuko nari natewe ubwoba n'iri banga, ariko umukama aramperekeza aramara ubwo bwoba. Ariko kandi haraba n'uwundi mwaka aho ndagwara ingwara isaba yuko ngira ropo medicale umwaka wose, ariko muri ivyo vyose ngaheza nkashimira umukama ko yagumye amba hafi akandemesha, n'abariko baramperekeza muri uwo muhamagaro bakamba hagufi bakamfasha bakamperekeza, gutyo nkashobora gushikira
ino ntambwe. Nico gituma uno munsi mfise akanyamuneza akadasanzwe kuri iryo teka n'iryo banga ry'ubusaseredoti. Uwo mupatiri mushasha kandi agatera kamo abavyeyi babera intambamyi abana babo mu muhamagaro w'ivyiyobokamana. Nkaca rero mpamagarira n'abandi bose banyumva ko ubusaseredoti ari ingabirano y'Imana. Birabereye yuko umuntu wese ahari yo kwama yibuka ivyo vyiza vy'agatangaza umukama agirira abantu, agaheza kandi akaba n'umuco w'abandi kugira ngo umuhamagaro w'umuntu by'ukuri ntihagire umuntu n'umwe awubera intambamyi. Abavyeyi ntibabere intambamyi ibibondo vyabo, bibarereshe indero, babarereshe indero runtu n'indero rukristo, gutyo babugururire imiryango n'imihora. Ico umukama ashaka ku muntu by'ukuri ntakizimire, kuko nyene umukama mu kurema umuntu aramurema akagira ico amuhamagariye kurangura hano ku isi, maze mu kurangura ishaka ry'Imana mu buzima bwiwe umuntu uwo ari we wese agaheza agatambuka ashingura mu nzira y'ubweranda. Dusanzwe tuzi yuko ubweranda ari umuhamagaro wa twebwe twese atanumwe avuyemo. None rero umukama abandanye aninahazwa, abandanye ashimirwa, abandanye asengwa. Ininahazwa ryose ni ry'umukama, natwe tuharonkere urukiza. Muri ivyo birori Patiri Claver Kanani yaboneyeho no gutanga isakaramentu ry'ibatisimu. Patiri Claver Kanani akaba yatiwe mu ibanga ry'ubusaseredoti kwigenekerezo rya 13 mu Kakaro umwaka wa 2024 kuri Paroisse Makebuko intara ya Gitega.